Annyeonghaseyo, my chingu. Hello, my friend. Welcome to my YouTube channel. I am a Burundian mom in Korea. Join me as I cook and share Korean culture from my kitchen in Korea to you. Nomusyo nagira ndakwereka ukuntu dushobora gutegura doenjang jjigae umuntu akayitegura muhira kandi mu buryo bworoshe bivanye n'ibintu uba ufise byose. Iyo doenjang jjigae rero ahanini igizwe na doenjang. Doenjang nayo ni paste, novuga ko ikozwe mu ntuzi, ikozwe muri soya. Urumva ni nk'ikaranga ngira ngo zo mu Burundi cyangwa ubunyobwa ku bantu bavuga ikinyarwanda. Rero izo karanga zacu ubwo bunyobwa bukozwe muri soya, buri fermente no kuvuga ko baba barabuhaye umwanya munini wo kuba fermente. Novuga na kimchi nayo ni fermente, kandi ibintu biri fermente bifise akamaro ku mubiri w'umuntu kubera ko biba birimo amabacteri, ariko amabacteri ngira akamaro mu mubiri w'umuntu. Ku muntu cane agira indigestion, iyo doenjang nukuri woyifata kubera ko irafasha ku kintu cerekeye kudigera neza. Hanyuma rero ku mwana naho no kubana neza cane kuko ifise intungamubiri nyinshi, irimo proteine, irimo ama minerals, irimo ama probiotics. Mu buryo bwose iyi doenjang sauce ni nziza cane ku bantu b'ubwoko bwose, abantu bakuze, abana, muri byose abantu bose ibagira akamaro keza. Ariko umwana akiri muto ntoyimuha, umwana atarakwiza nk'imyaka 3 nukuri ntoyimuha kubera ko iyo doenjang iri salty, ifise umunyu mwinshi. Nico gituma mu kwitegura udakeneye kongeramo umunyu kuko iyo isanzwe ifise umunyu wayo uburyo baba bayiteguye. Rero reka dutangure. Uyu munsi jewe nakoresheje inyama ya pork, ariko ushobora gukoresha inyama y'inka, ushobora gukoresha ifi, ushobora gukoresha shrimps, ushobora gukoresha ama seafood. Mbese proteine ushiramo ico wifuza cose. Nakoresheje n'igitunguru cera, nakoresheje n'igitunguru ca poiro, irya nuze ngaha anye green onion, nakoresheje n'umwungu, urya mungu mutoyi. Hanyuma nongera ndakoresha n'igitunguru sumu. Mu bisanzwe ntikeneye ibirungo byinshi kweri kubera ko isanzwe yifitiye akanovera keza. Rero mu kwitegura, kubera ko je nakase bito nakase utunyama duto kubera ko mba ntekera abana, rero nayishize za nyama zanje ku ziko kugira ngo zifate akarangi. Zimaze gufata akarangi naciye ndazishiramo tungurusumu, nkaca ndazireka zikabanza zigasha. Amazi rero mwongeramo amazi atari menshi vraiment kandi atari makeya. Uragereranya, uraraba iyo ukeneye ukuntu ibingana, ugashiramo amazi agereranye. Kushizemo amazi menshi bica biba amazi, ushiramo amazi agereranye. Hanyuma ugaca ubiha umwanya bigasha. Iminota 10 ibikwiye kuri izo nyama je nakase. Mu minota 10 ziba zihiye, ntiziteba. Uca uziha umwanya gusa bivanye wewe n'intuze wagiye urakata. Hanyuma rero ikindi nongeyemo ni tofu. Uriya doenjang itagira tofu wapi kweri ntibiryoshe. Ushizemo tofu ni sawa, uba uriko urongereza ibirungo. Hanyuma rero iyo doenjang yanje je naronse niyo, ariko itekeye gutandukanye kubera ko je naronse iyo naciye ndayitransfera muri ako gacupa. Urabona ukabura umurundi urabizi neza ko agacupa wakuyemo ikintu utagata. Uca kabika kuko karagifise akamaro kenshi. Umaze rero za nyama zacu zimaze kubira, zimaze gusha, umuntu aca yongeramo za mboga zacu. Izo mboga nazo nyene ntiziteba kubera ko zisanzwe zinyaruka gusha. Iminota 10 nazo nyene ziba zihiye. Yego. Hanyuma rero ukaba uriko uraraba utundi tuntu ukora
kubera uri ngaha muri Korea nyine uravyumva nawe za mboga zacu harageze ko tuzishiramo. Izo mboga rero zose nazisizemo kiretse iyo green onion kubera irasha cane kandi iyo niyo kumotesha uza kwishamo bwa nyuma. Jewe nashizemo akantu kangana gutyo, umva ni entière y'agakombe bivanye n'iyo sauce yanje nakoze. Novuga ko nari nashizemo nk'uducups tw'amazi, udukombe tw'amazi nashizemo entière ya doenjang. Hanyuma tofu je naronse niyo, ariko tofu yose iragukorera ngaha. Iyo je nari mfise hafi niyo censhiramo na ya green onion yacu iminota 5 gusa biba bikwiye, nturenza kubera tofu nikeneye gusha cane, ni kugira ngo binyuhanye gusa. Hanyuma ugaca warura abantu bagafungura namwe mugafungura. Muga ku bantu baba bakeneye ipiripiri, ukunda ipiripiri ucongeramo gochujang. Agapiripiri nabereka mu misi heze, ukunda akantu kababa urongeramo gochujang, ariko jewe sinayongeyemo kubera ko vyariko birafungura abana. Hanyuma kubera ko twese tubiryako, umuntu acagira ibintu abana bashobora gufungurako kugira ngo ntibikomplike ubuzima, ushobore guteka rimwe gusa. Bye.